akabaho n'aba D1 yes akabaho n'aba Berry Music benshi cyane gose ni benshi P-Love Graphe niki kintu abigira ko ku bantu bamaze kwandika izina nka basadbi ba Lolilo bafizo eka nabandi bose ho urifuza gusaba korabo umuririmbyi kanaka niki kibazo wari wifuza ko ndakubaza nta kubajije kuki utambagije ndi muri lebiyahe my sweetie more best million niwe naisemwo chocolate pipi kwa wengine mission niwe naisemwo nyogotira mama fumbatira mama yeah. Yes, what's up bakunzi ba Free TV ndabaramukije canke mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye ndababwira nti bana big up sana kuba mudukurikirana kuba mudushigikira mu bikorwa byacu bya Missios right now bana naba ndabazanira murabizi ni babandi mutamenyereye ni babandi mutarimuzi kuri mic za Free TV uti rero bimeze gute ndi kumwe n'umustare ariko arandikisha amazina ariko arandikisha amateka muri Buja Flavor uti ninde rero turi kumwe nande bro Blayzo ndagusabe uramutse abakunzi ba Free TV ya ndabakunda cyane aho bari hose ni Blayzo aramukije abakunzi ba Flip GTV ya Flip GTV yes thank you son yes muravyumva ko turi kumwe n'umuririmbyi twa Blayzo yes Blayzo amazina y'ukuri naya amazina y'ukuri banyita Bizman Blaze yes Bizman Blaze yorazi ngene ni ya je nanje banyita twisabe Blaze bishaye ni Blayzo urumva biba ngombwa ko tugira ubuzina bw'ubuhitsi ya make akaba meshi yes ndi kumwe na Blayzo Blaze canke Blayzo ushobora kumwita Blayzo canke romantic boy ijya ndirimbo ikira bikora cyane big up sana yeah thank you sana gose yeah urumva je banyita Blayzo mugabo amazina yanje yose nkoresha muri social media ni Blayzo Mamelody Facebook ni Blayzo Mamelody all social media yes ku bantu batari bazi Blayzo wari urashaka kubabwira ninde amaze gukora iki nibihe bikorwa vyiwe Blayzo iyo umuntu hayavuga Blayzo twumva mwuko ari umuririmbyi wa Buja Flavor ni umuntu aje azamuka yes ni Blayzo uravye kuri YouTube yiwe usanga ko indirimbo zine nyimba ntihenze ni indirimbo zine mbega Blayzo indirimbo zawe zose nazumvisha zimwe wazikoye muri Bant Boy izindi ja muri Mirror Makers kubera iki Blayzo aguma hajya iyo umuntu haya azamuka atararonka hano ahagaze ifo agume arondeza hano hose guma turondeza hano hose muga hazogera igihe tuvuga twashitse reka umuntu hagarare yes ni Blayzo kuri romantic yandirimbo warayikoze kwanza audio urayisohora munyimurazana video mbega nike kintu witi waronse kuri ya video yawe ikintu kwanza ca mbere naronse nuko naronse ama feedback meza cyane gose abantu yani bampa umutima wo kubandanya bakambwira amajambo menshi Blayzo urashoboye bandanya ico kwanza nico kintu gikuru umuntu akwiye kuronka kwemeza abantu Blayzo feedback negative zo wewe uzifata gute feedback negative zisha zimpa inguvu zo gukomeza ibikorwa ndimo abakunzi ba Free TV urashobora kugenda kuri YouTube ukandika Blayzo Mamelody Blayzo ukarondera indirimbo yitwa romantic yes ku bantu rero baba bumva bashaka kumenya ingabirano y'umuntu umuririmbyi ahari hose abari nk'umusirikare yes dushaka rya kapera kujya ndirimbo melody romantic romantic okay my sweetie more best million
niwe nahisemwo chocolate pipi kwa wengine misioni niwe nahisemwo nyagutira mama fumbatira mama yeah. Wife nkunda materion you are the one in a billion urazi mama turi kumishavurira banikayo tushanza kufanana nkunda ukutwenga bakapanika Blayzo avuka he? Blayzo avuka mu ntara ya Makamba Nyanza Lake. Yes. Aho fiza avuka urahazi? Ndahazi neza cyane gose. Ujya kora musamere wiwe? Oya gusa mere ntuzi ko ari ni town. Ari town irumva ndahazi gusa kera twarabana nyene. Blayzo urashobora kutubwira bamwe mu bantu bariko barabikora neza ngaha muri Buja Flava ubona ati aba bantu vraiment bariko barakora umuti mu upcoming mu ba superstar upcoming nashaka kuvuga ni benshi cyane gose bari bakora neza benshi cyane gose naje nishizemo yes Pillow Graphic kabaho si yes munda imwe canke bari ni Graphic yani mu bintu byose anko dukorana yes akabaho na ba D1 yes akabaho na ba Berry Music benshi cyane gose ni benshi yes ni benshi cyane urashobora kutubwirana ku bantu baba star mbega abantu bamaze kwandikisha izina kuri Blayzo abiga kwiki nike kintu abigira ko ku bantu bamaze kwandika izina nka basadbi ba Lolilo ba Fizo eka nabandi bose ni byinshi tubigira ko natwebwe duhaye tuzamuka ubu hariho intambwe yani umuntu araba kandi acako tuzirabira kuri bo nyene nka Big Fizo urabona ko n'umuntu haye ateza imbere ingabirano nyinshi cyane gose ni byinshi umuntu akwiye kumwigirako yes ni Blayzo we umaze kuba ufise indirimbo zishika kuri zine kuri YouTube mbega zijya ndirimbo niyihe feedback ziguha muri Buja Flava mbega iyo ugiye gusaba collabo kanaka ho urifuza gusaba collabo umuririmbyi kanaka nabyifuza muga gusa ntiyaragera ndifuza collabo gusa umwanya nturagera wo gusaba collabo kubera je n'umuntu ushaka kwanza kwemeza abantu ko noshobora kuduga ari jewe nkaduga ari Blayzo ariko bavuga ngo miti ikorana nivyo nivyo rero kila kintu kiza ku mwanya wacu yes turindire ryari collabo n'umuririmbyi cyangwa ari we wese na Blayzo collabo ziriho twararirimbye gusa nico gituma umuntu avuga ntitworekura collabo imbere yuko naje atazina ndiyubaka urumva sindi yubaka ugira ukuri yubaka kwanza yes bakunzi ba Free TV murabona ko je ngerageza kubazanira bamwe mutari mumenyereye bamwe mutari muzi kuri Michael za GTV ndakubitsa ko wakanda subscribe ngako kakengeri ukashika kugira ngo uzurironkera notification ubu wa mbere mu kuronka notification ucigenda no kwa Blayzo ugire subscribe kugira ngo ibintu bigende neza bitezanye imbere hagati yacu nakaye kajambo kanyuma ubwira abakunzi ba Free TV ko je nkunda kuganira ibintu byinshi aba fans ba Free TV nababwira kuza barashigikira cyane gose batera like comment na subscribe kandi ntibibagire na share hama nanje batanyibagi sivyo none nawe nanje bakunzi ba Free TV akajambo kanyuma nababwira nuko mugenda kuri account ya Blayzo mukagira subscribe mukamushigikira nawe nyene ariko arakora cyane nike kibazo wari wifuza ko ndakubaza ntakubajije ikibazo nifuje kumbaza ni byinshi cyane gose vugamwo bibiri cyangwa kimwe mbe ni kuki kutambaje kuko nabafise umukunzi kishure rero umukunzi ariko ni ndenye batari agoya gusa n'umwe ariho nyine aca yemenya hari hose icya kabiri oya byose ngwe nibaza yes abakunzi ba Free TV ndakwibutsa kugira subscribe nguma ndabivuga amana yanje icya kabiri kuki
utambagije ndi muri lebi yahe. Hari akajambo nkunda kubona cyane kuri Blayzo iya posti zawe ngo mone team. Kajya kajambo none kuki ako nyene kwibagiye kwa nakibagiye ariko bashaka kunyicura ya urumva man team ni irebo idushigikiye mu bikorwa byose dukora na P-Love yes ni lebo iri yani tuvuga iri mu Burundi muga gusa abayikuriye ntibari mu Burundi bari hanze y'igihugu gatoyi niyo man team yes. Wow. Yes, ako niko kajambo ya niyo mbona naje mvuga nti reka ndaza kubimubaza mugabo navyibagiye kubera ko navyibagiye rero kabinyibutsa ni fresh. Big up sana. Reka ndagushimira rero bro. Thank you sana. Akoze kuduha umwanya. Merci cyane gose. Yes, bakunzi ba FG TV ndakwibutsa kugira subscribe kuri channel yacu. Ciao ciao.